Hari itariki nk'iyi, itariki ya 18 kwezi kw'icenda, aho umugambwe w'abadasigana Uprona watahukanye intsinzi mu matora y'abashinga amateka. Ni intsinzi idashobora kwibagirwa. Cabaye kimwe mu bihe bikomeye vya kahise ku Burundi. Kubo bakiri bato muti mbega ivyayo matora vyagenze gute? Ku bakuze nabo twibukanye. Uyu munsi turabira hamwe uko Uprona yatahukanye amatora yo mu 1961. Niyo nkuru nyamukuru y'uno munsi. Amahoro ni David, nizere ko meze neza. Kwa 18 Nyakanga 1961 niho hatunganywa amatora y'abashinga amateka ku ncuro ya mbere mu Burundi. Umugambwe Uprona wahiganwa n'urunani rwitwa Front Commun. Iyo migambwe yari ifise intumbero za politike zinyuranye. Uprona washaka intaha yo kwikukira mu buryo bwihuse. Front Commun nayo igiwe imbere n'umugambwe PDC ikabitifuza ko Burundi buronka intaha yo kwikukira n'ingoga. Bo bavuga ko Uburundi bukwiye indi myaka 30 yo kwitegura, bagaca bashigikira ko bwoba buragumye mu mino y'ababirigi. Muri aya matora y'abashinga amateka rero, umugambwe Uprona watahukanye intebe 58 kuri 64 z'inama nshinga amateka. Imbere yaho gato, mu matora y'amakomine yabaye mu 1960, uwo mugambwe wari watsinzwe. Ico gihe waciye witwara muri ONU uvuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi. ONU ico yakoze yafashe ingingo zibiri. Bwa mbere, mwigisha Emile Mworoha atubwira ko Uprona yasavye abakoroni b'ababirigi kwigiza inyuma amatora y'abashinga amateka. Amatora yari kuba mu kwa mbere mu 1961 yimurirwa mu kw'icenda uwo mwaka nyene. Ubwa kabiri, ONU ngo yarahaye uburenganzira bwo gutora abakenyezi mu gihe mu 1960 atabwo bari bafise. Mwigisha Evariste Ndayishimiye nawe atubwira ko vyaciye biha amajwi menshi Uprona ngo umuganwa Rodoviko Gasore yari yaraharaniye bidasanzwe uburenganzira bw'abakenyezi. Hariho kandi n'ikindi catumye umugambwe w'abadasigana Uprona utsinda ayo matora. Gasore ngo yari yarekuwe asubira kwidegemvya, kandi amatora yo mu 60 yoyo yaba yapfungiwe mu ntara ya Bururi. Iyo ntsinzi y'umugambwe Uprona yaje guha inguvu uwo mugambwe mu gikorwa co guharanira intaha yo kwikukira. Bari bahejeje kwereka abakoroni b'ababirigi n'amakungu ko uwo mugambwe ufitiwe icizere n'abanyagihugu. Ivyo mwari mubizi namwe? Tubwire muri commentaire. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Imiliyoni 278 z'amadolari nizo zizokoreshwa mu migambi mikuru mu gisata c'indero muri uno mwaka w'ishure wa 2024 ushira wa 2025 watanguye kuri uyu wa mbere uheze. Iyo migambi yashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana kuri uyu wa mbere itariki 16 Nyakanga 2024. Hari muri vya birori byo gutanguza icese uwo mwaka w'ishure. Umushikiranganje yabandanyije amenyesha ko iyo migambi izokora mu kubaka no gusanura amashure, gukarihiriza ubwenge abigisha no mu kubaronsa ibikoresho mfasha nyigisho, mu kugaburira abana bo mu mashure shingiro n'ibindi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko ubukene bw'ibitoro buriko buratorerwa umuti muri iyi misi, ariko akanegura abunguruza abantu. Ngo baca bashaka ko ibintu biguma bigoye, bakazimba abantu bataravye ibiciro vyashinzwe n'inzego z'igihugu. Ku bwa radio na televiziyo vy'igihugu RTNB ngo birababaje kubona batigeze bahagarika akazi mw'ibura ry'igitoro, caboneka bagaca bifuza kuguma bunguka umurengera. Bisaba kwiyumvira ku neza y'umunyagihugu. Umukuru w'igihugu yabishikirije kahise itariki 17 z'uku kw'icenda Igitega, aho yariko akoresha inama abategetsi bo mu ntara zine zigize intara nshasha ya Gitega, arizo Gitega, Muramvya, Mwaro na Karusi. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru myasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.